mwese mwiho kurikirana ibiganiro vya televiziyo Hitash turabashimiye cyane ko namwahisemo ino mbonesha kure kandi twizera ko aho muri hose ibiganiro biko birahaca biriko birabanezereza. Muri kino gihe turazi ko hirya no hino mu isi bariko bahimbaza Noel. Muga twashaka muri kino kiganiro twumve Noel insiguro yayo yavuye he. Hama ikindi gikurikira Yesu ninde yaje gukora iki hano mu isi. Kubwiyo mpamvu turafise abatumire babiri baza kuduha umuco kuri ibyo byose. Nashaka kubaha akanya batwidondore abari. Murakoze cyane kwa namwadutumiye nitwa Ange Michel Muhayimana. Egome murakoze cyane kwa mwadutumiye nanje nitwa Kiza Christian nkaba n'umukozi w'Imana. Ego murakoze cyane kwa mwitavye muri kino kiganiro. Ndizera ko muza kuduha umuco kuvyerekeye Noel. Yego cyane. Nashaka guhera uri buryo bwanje. Bega ijambo Noel rifise inkomoko iyihe bisigura iki? Ubwa mbere ijambo Noel risigura mu ijambo ry'ikilatini ryitwa Natalis. Natalis mu gifaransa c'est la nativité. Mu kirundi ni kuvuka. Hama inkomoko yaryo nuko ari ijambo ry'ikilatini ry'abaroma. Turazi yuko muri kahise k'ishengero turazi nk'ishengero ryagiye riravuka n'ini ryakuze. Hama mu kinjana ca gatatu turabona neza yuko umwami witwa Constantino umwami w'abaroma yahinduye ishengero arigira rya leta. Imaze rya leta hari imigigwa yakogwa yaba iminsi mikuru kumbe tuzo kwivuga ko muganye kaza kuza iminsi mikuru yakogwa n'abaroma y'igipagani abahimbaza ibintu bitandukanye. Mugabo rero ishengero rimaze guhinduka rya leta Constantine acavuga ati oya reka abantu tubahindure ntibaguma bakora imikorwa y'igipagani tushireho uyu munsi bahimbaza dushireho umunsi duhimbaza ivuka rya Yesu. Rero niho jambo Noel ryavuye. Noel isigwa Natalis nko nayivuze isigwa kuvuka kwa Yesu. Mugiye mu Congereza risigura kindi kintu. Mu Congereza ni Christmas bisigura c'est la messe du Christ canke imisa ya Kristo aho bibuka Kristo bibuka isangira na Kristo bibuka nivuka giwe. Yego turabona kenshi bawuhimbaza itariki 15 bega haico birivuga ko kubona abantu bahimbaza Noel canke ivuka rya Yesu itariki 15 Bibiliya nta kimwe bivugako kuko Yesu ntiyavutse le 25 Decembre cyangwa 15 z'ukwa 12 Bibiliya nta kimwe ibivuga kirahoze. Yego mbega muri ico gihe baravutseho ntaco bibere bitwereka abaza Christian. Egome Bibiliya hari ico ibivuga ko ivuga kuvyerekeye kuvuka kwa Yesu Kristo kubera yuko ikintu cyose kugira ngo umuntu abeho turazi yuko haba ariho kuvuka. Bon turaza kubivuga ko mu nyuma tuvuga uwo ico Yesu ari cyo vy'ukuri ariko ico tuzi neza nuko mu kuvuka kwiwe kugira ngo aze mwisi yavutse nk'abandi bantu bose. Ariko kandi bikavuga yuko mu kuvuka kwiwe yavutse mu buryo bw'igitangaza kubera yuko ntabwo yavutse nk'uko abandi bose bavuka kubwo guhura k'umugore n'umugabo ariko birivuga yuko ni kubw'igitangaza c'Imana igihe mpemu yera ubwiwe yateye igitutu Maria muri ubwo buryo asaminda niko Yesu yavutse. Yego murakoze. Hari kindi kintu gikorwa cyane bita Noel bega isano rya Noel na kuvuga kwa Yesu cyo yo baririhe. Ikibazo kinini cyane mugari baza ko twosubira inyuma gato dufatanye n'ico Christian ko aravuga kuvyerekeye Yesu ko yavutse itariki 25. Nibaza yuko ari ikintu dukwiye kuvuga ko cyane kuko niwo mutima wa kino kiganiro ndibaza. Yesu ntiyavutse itariki 25 z'ukwa 12. Bibiliya yavuze yuko Bibiliya yitubwira ibyo twizera twebwe twibwisha ibyo twizera. Rero birahoze Yesu ntigeze avuga itariki 25. Mugabo abantu beize ibyakahise barerekana neza yuko Yesu atashobora kuvuka itariki 25 kubw'intombero zibiri ziri muri Luka igice ca 2 umurongo wa 8. Sinzi ko twemerewe gusoma Bibiliya kugira ngo twubakire kwijambo natwe tuvuge ibyo wacu. Reka dusome turabe ibintu bibiri nyamukuru bigaragaza ko Yesu atavutse itariki 25. Luka igice ca 2 umurongo wa 1 ku murongo wa 8. Luka 2 umurongo wa 1 gushika ku 8 avuga ngo muri iyo minsi cagezwe kiva kwa Kaisari Augusito ngo abo mwisi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho ku Kureniyo ariko icegera ca Kaisari Siriya. Bose baja kuyandikisha umuntu wese aja mu gisagara cabo. Yosefu nawe ava Galilaya mu gisagara ci Nazareti aja Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kuyandikisha nyana Maria uwo yakoye yarakuriwe. Ubona ko Maria yari afise indikigiye.
bakiriyo igihe ciwe co kuvyara kirashika avyara umuhungu w'uburiza bisigura imfura amuzingira ko impuzu y'uruyoya amuryamika mu bwato bw'inka kuko bari babuze umwanya mu ndaro. 8 avuga ngo muri iyo ntara harabungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo ubwiza bw'umwami bukanganira irya nino. Aha ibintu binagira mvuge ko nuko icambere kigaragaza ko Yesu atavutse itariki 15 nkuko birayigisha no gusubira muri kahise canke ivyo canke imenyesha ntara geography. Nuko muri bihugu byo mu Barabu ni Buraya itariki 25 mu 12 baba muri gihe cyitwa hiver. Igihe gikanye cyane ahaba ibintu bita sheregi canke nk'amabarafu akoroka. Rero icambere ntibyashoboka ko iryo yandiko mu gifaransa ni recensement aho baje kurosansa abantu bakabandika ishura gukogwa mu kwezi kwa 12. Igihe amabarabara abameze nabi haba hakanye cyane ntibyashoboka. Cyo ikintu cambere ibyo nabashakashatsi bose bizi byabiye baravyemeranyako. Ica kabiri bavuze ngo abungere bari barara mu gahinga ntibyashoboka kumumbura umuntu amaze kujibura ibyo ashaka kubitara gusumba ivera abazinge nimeze mu 12 gihe hari ive tanguye neza ibarabara ryuzura ibarafu neje mu gahinga haba hakanye cyane ku buryo umuntu abakeneye cyo bita chauffage gushuhirwa gucana umuriro. Rero barara mu gahinga bararira ibikoko byabo kumwe n'igihe binavyaye kugira ashoboye no kubifasha. Bani byashoboka yuko barara mu gahinga hakanye bashobora kurara hanze igihe hari mu gihe cizuba canke cakavura gakenya. Ibyo nibyo bintu bibiri nagira mvuge ko bitweka neza ko Yesu atavutse mu 12. Hama dusubiye inyuma kandi abandi bize by'ubushakashatsi ari binasomye bavuga yuko Zakariya yanye se wa Yohana Mubatizi ko yava mu muryango wabi y'abaherezi yakoze igikorwa c'ubuherezi muri kalendari canke mu rukurikirane rw'iminsi ko abayahudi bavuga ko yakoze igikorwa c'ubuherezi hagati y'itariki 13 n'itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu kwiwabo. Rero bagaca bateranye baharuye bakaza gusanga yuko Yesu arushwa na amezi 6 na Yohana Mubatizi. Bavuga yuko Yesu yasamwe inda mu 12 ntiyavutse mu 12. Yo yasamwe inda mu 12 bataranje bakaza gusanga yavutse mu 9 yoba yavutse. Umva ntibavuga ngo yavutse kuko Bibiliya ntivuga itariki yavukiyeko niyo ncamake nagira mvuge. Yego. Kuvyeke Père Noël nawe n'umuntu ni kindi kintu ishengero ry'abaroma ryo mu kindana ca 3 n'irya 4 ishengero rimaze guhinduka irya leta ni kintu bongeyemwo bivanye n'umugabo yitwa Nikora yari nk'umusenyeri mu bishop yewe ahantu yitwa Imira ni muri Turikiya y'uno munsi. Hama akaba yari umugabo ameze neza umuntu w'umukozi w'Imana. Hama arageregeye ko yari umuntu yavuga ijambo ry'Imana baramwica mu mwaka wa 370 mengo itariki 6 z'ukwezi kwa 12 naho bamwisha. Bamaze kumwica hari inkuru zavugwa yuko umunsi bamwica ngo bariko baramuca izosi aho kuza amaraso ngo hasise amavuta. Hanyuma ico gica kiba inkuru irangirana ahantu hose. Ica kabiri haba igihe bariko baragwana abantu b'abataliyani n'abaroma aja kugwana muri Turikiya. Bavuga ko hari abantu bagiye kumva yiwe barayugurura ngo basanga amagufa yiwe ngo ariko areremba ngo mu mavuta. Bashaka bavuga ati uyu muntu n'umweranda. Bashamugira bamwita umweranda aca yitwa mu nyuma umweranda Nikora. Hanyuma amaze kuba umweranda Nikora ko ya umuntu yahavuye amenyekana cyane mu bihugu vya Buraya cyane mu bihugu by'u Faransa mu Birigiza Hollande mu Budagi ukaduga muri za Swede umuntu yemewe ishengero rya kiriya gihe rero cyari yifata rimwe asocia cyane mufatanya n'abana ko bavuga yuko ngo mu kwezi kwa 12 mwaka uri kurarangira muri ya minsi mikuru bagira yo gusenga ibigirwamana yo gushima iby'umwimbo n'ibintu bitandukanye uwo Père Noël yacaza aje gushimira abana ngina bitwaye umwaka wose. Rero abana bakoze neza yabazanira amakado ngiyasingira mu kindi bakivuga ni ingabire. Abana bigenje nabi bavuga ko yabakubita akabahana njo ituma byahavuye byinjira no mu ishengero ugasanga ahubwo Père Noël akasubirira Yesu kandi ari umuntu asanzwe nibaza yuko Kristo afite ivuga ko gusumba. Yego cyo kujya ku muco. Egome uri kuraraba ikibazo dufise cyane muri iki gihe cyacu mu ishengero nkuko mwene data Ange bivuze abantu canke isi iri kwiragerageza
gushira hejuru cyane Père Noël mu kumuvuga ko cyane nk'umuntu agirira neza abantu, nk'umuntu ashobora gukorera ibitangaza abantu mu buryo bagenda batanga n'utumesaje bavuga ngo niba watanga nawe izi message ku bantu runaka uraza kubona igitangaza cyawe Père Noël agukoreye. Ariko ugasanga muri iki gihe cyacu aho ishengero ririko riribuka ukuza k'umukiza mu isi, abantu ntibariko baraha agaciro umukiza, bariko barashira attention yabo cyane kuri Père Noël. Père Noël akavugwa cyane, Père Noël akerekanwa mu masinema, akerekanwa mu mikino itandukanye, mu buryo no mu mashengero bategura umu Père Noël aza kuza azanye amakado mu miryango. Abavyeyi bakabwira abana ngo muzane udukado, muzane liste y'ivyo mukeneye, Père Noël aza kubibazanira. Abavyeyi nibo baza kubigura bakabiha abana babo, ariko akavuga ngo ni Père Noël yabivuze, mu buryo abana bacu bariko barakura bafise muri bo icyumviro ca Père Noël kurusha icyumviro ca Kristo. Uko niko isi iriko iratitura agaciro ka Kristo. Ishengero ntiribibone naryo nyene kagendera muri uwo muco w'isi, mu kinyoma ya muri iyo migenzo isi nyene igenderamo. Yego murakoze cyane. None ga Ange, Yesu bavuga ngo taza kuvugana ko Yesu ari mbega mu twereka cyo Yesu ari ninde? Ubwa mbere duheje kubona yuko Yesu atari Père Noël. Ico niwe n'ikintu Kristo adufashije ko cyane. Yesu ubwa mbere si Père Noël. Yesu ntiyavuze itariki 25, Yesu yavuze iyindi tariki. Ico ni ikintu twokubakira kuko ugiye kuraba bya Noël usanga ari ibintu by'igipagani byinshi bivanye no kunywa no kurya no kuborerwa n'ibindi. Ariko Yesu ico yakoze ubwa mbere ni Imana. Nari guhava mpera ngo ni umwana w'Imana mugahamba ndamumanuye. Yesu ni Imana. Yesu ugiye muri Bibiliya kumbure dufite umwanya muto ntitwosoma byose. Mugiye muri Bibiliya Yohani igice ca 14 cyane kuva ku murongo wa mbere kumanuka, aravuga ati jewe na data turi umwe. Ubonye data abonye jewe, ntawe ushaka gushika kwa data ataje ndamujanye. Ico ni ikintu cambe twumva Yesu ni data. Ugiye mu Baheburayo igice ca 2 bavuga ngo mu Gifaransa bavuga neza ngo l'empreinte de sa personne. Urumva ni no kushijambo ADN. Urumva ibigize Imana nivyo bigize Yesu. Urumva niwe shusho y'Imana itaboneka mu Bakolosa niko bavuga. Amfata Imana yaraje mu kuba itashobora kuza ko umuntu yabonesheje amaso yopfa. Imana kugira ishore kuyishikira iciraza yigira umuntu. Aza Yesu ari umuntu 100%, yongera aza n'Imana 100%. Mugabo aba ari umuntu adafise icaha muri we kuko yarafise ubumana muri yari Imana. Rero Yesu si umwana w'Imana gusa, ni n'Imana. Kugira ngo ashobore kuba umuntu eteza kuvyagwa n'Imana, kugira agire ubumana muri we kandi abe umuntu. Ugiye muri Bibiliya muri Matayo igice ca mbere 18-21 baratwerekanye na Yesu yaje ari Imana mugabo yigize umuntu. Burya ikintu gikomeye cyane ku muntu, wewe je nawe turabarundi na Kristo n'umurundi, ni kwera identity cyangwa karanga kawe. Wakuvyaye ninde? Wakuvyaye ni waguhicuri. Je ndi umurundi 100%, mama n'umurundi pano umurundi kwera wamvyaye papa n'umurundi. Rero bitubwira ko Yesu yabyawe na Mpwemu Yera. Aho niho hagora abantu benshi. Yesu yabyawe na Mpwemu. Ko umumarayika ariko aragendera Yosefu gihagira benge Maria mu misha amenye ko afise inda. Umarayika avuze ijambo rikomeye cyane ku murongo wa 10-20 gutyo, avuga ngo afise inda ya Mpwemu Yera. Urumva? Inda ya Mpwemu Yera. Ico ni ikintu gikomeye. Inda ya Mpwemu Yera. Ntarindi sanzwe. Ni yavuze Kristo ngo aza gutera igitutu. Amezi 9 yose Maria yari afise inda. Yari ku Mpwemu w'Imana. Ni inda Mpwemu w'Imana yamuje amushira mwinda y'Imana. Ntibisiga ngo Maria n'Imana bararyamanye nkuko abantu bavyigiye babivuga bagwanya ibyo Kristo. Ni Mpwemu yamujemo kuko ni Imana irema, Imana ishoboye byose imuzamo, hama Mpwemu amushiramwo inda, amushiramo Yesu. Biga civuga ngo no mukiza yitwa Yesu, zo mwite Yesu. Yesu bisugura umukiza kuko arazokiza ibyaha by'abantu. Rero ni Imana yaje mu muntu kugira ngo atwereke inzira, twereke Imana y'ukuri. Munca make n'ivyo. Muravuze ko ari inda ya Mpwemu Yera. Mbega scientifiquement nta muco mushobora kubitwerekamo neza turabikunze bigenda no mu buryo busanzwe. Mu vyerekeye vya science canke ivy'ubumenyi kumbure ndashaka kuvuga gatonya ibinye, ndashaka kuvuga ko n'abaganga bashobora kuvyemeza ko ari ukuri canke bakampinyuza mbeshe. Baravuga neza vyerekeye medicine by'ubuganga. Bavuga neza yuko ingene Imana yaremye umudamu canke umuntu mu abagore
yabahaye igitereko. Ico gitereko n'ingene yakiremye, yarakiremye ku buryo umwana agiyeyo ata contact canke badahura n'umuvyeyi wiwe. Hama isheme kindi kintu iruhande y'urutego gishira ku mwana no ku mugore ico bita uruzogi. Ubwo ruzogi ruconnect umwana na mama wiwe kugira ngo umwana ashobore kugaburirwa n'umuvyeyi ari mu nda. Amaraso y'umwana ari mu nda ntiyigera ahura n'amaraso mama wiwe, ntaho bihurira na gatonya. Kubera iki? Umwana ahabwa identity na power ivyo turabizi twese. Nje tuma umuntu umwana ashobora kuvyara nk'umuvyeyi agwaye dufate nk'umugera wa sida, umwana ushaka kwibaza ati bigenda gute abari mu nda, hama mama we agwaye umwana akavuka akomeye, ni kubera atamaraso yiwe azagorana ya mama wiwe. Hari umuvuga butumwa aheruka gufabisha abamuzitwa Miles Monroe, we yavuze ati Imana ikirarema abagore nteko yumvira twebwe, yako yumvira Yesu. Ngena azovuka akaja mu nda ya Mariya kugira ngo ntiyandure amaraso ya Adamu. Cyo tuma yarinda ya mpemu yera kugira ngo amaraso ava muri Adamu ari mu icaha cinyanduruko kimwe biti cinyanduruko Yesu nikishe kumufata. Nico nagira mvuga umva Yesu naho scientifiquement bihuriye, umwana na nyina ntabahuriye. Yesu nico tuma byawe na mpemu kugira ntavukane kameremere yacu yicaha. Murakoze ko mutumwe duhaye. Chris hari kintu anje avuye ngo Yesu n'umukiza. Acu mu kivuga ko mutumwe ko n'ikindi yuko ari umwana. Egome mvuze kuvyerekeye umukiza, ubundi aya majambo abiri akwiye kugenda ajanye, umukiza n'umwami. Ariko munyemerere nsome iri jambo riri muri Luka igice ca 2 umurongo wa 10, aho bibiri vuga ngo umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Umurongo wa 11, uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Umukiza arabavukiye, niwe Kristo umwami. Numukiza ofete nakajambo nandi ko daraba mu gitabo cyo muri Filipi gice ca 2 umurongo 6, aho iri jambo nyene mwene data yako radusobanura, aho we nk'Imana atabonye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kwigumira ariko yemera kuza mwisi agaca bugufi. Birigenda ivuga impamvu yace bugufi, yambara umubiri kugira ngo ase natwe g'abantu, afata ishusho yacu ase natwe, yemera kubabazwa nkuko twebwe tubabazwa kugira ngo adutahure mu mibabaro yacu, yemera kugeragezwa nkuko twebwe tugeragezwa kugira ngo adutahure igihe cyose turiko turageragezwa. Umva yambaye umubiri kugira ngo ashobore kwiexposa canke guca mu byo ducamo, atahure neza nk'abantu ivyo baca mu byo ari byo. Rero igihe yaje kugira ngo ashobore kudutahura, amaze kudutahura ace ari ikiguzi atawundi muntu yorishe, atakintu na kimwe umuntu yokoze kugira ngo acirihire mu kukiriha. We nk'umugororotsi afata ikibanza c'umunyavyaha kugira ngo umunyavyaha afate ikibanza c'umugororotsi. Donc umunyavyaha arabaho, umugororotsi arapfa. Mu yindi mvugo aradukijije urupfu. Ubwo rupfu adukijije rero niyo mpamvu yitwa umukiza. Aho kandi turazi yuko yazutse, nuko atari igihe turiko turabivuga ko mu kuzuka kwiwe rero Bibiliya iratwereka neza yuko twebwe yacunguye, yakijije ubwo rupfu, yaduhaye ubuzima bwiwe. Mu yindi mvugo rero ni umwami. Igihe cyose umuntu yamaze kuronka ubugingo bwiwe, ahamagariro yo kugendera muri ubwo bugingo bwiwe yahawe, kuko umwami niwe abeshejeho abantu biwe. Hari ibintu bigenda bifatanye n'ivyo. Numukiza wabari mu isi bose, ariko si umwami wabari mu isi bose. Kubera iki? Kuko abo umwami igihe cyose wemeye yuko uja munsi y'uburongozi bwiwe, ntabwo adufata ku kanigo kugira ngo tumwumvire, nitwege tumwiha ngo atubere umwami, ngo atuganze. Mu Bikorinto bakabiri igice ca 5 umurongo 14 n'uwa 15 Bibiliya ivuga ngo urukundo rwa Kristo nirwo rutugobera, ngo kuko umwe yapfiriye bose kugira ngo muri kubw'ivyo bose barapfuye. Rero nimba yarapfiriye bose abariho bariho ubwo bapfiriye akabazukira. Mu yindi vugo ni umwami. Igihe cyose dutahuye yuko yaje kuvuga ngo adukize, tumaze kwakira ako gakiza yaduhaye, turamwihereza mu rukundo maze tukamwumvira rero. Yego, murakoze. Ange Michel aratubwiye ko ari umwami kandi ari umukiza. Muganda bira ibivuga ngo ni na Adamu wanyu. Mubivuze ko igituma
ikintu gikomeye cyane kumbe taza gusoma umurongo ngaho ne wonyemerera tukaja mu bikorino ba mbere 15 imbere yuko kumbure nishura kwa turabice bibiri bivugako hama turabinco Adamu bisigura abikorino ba mbere 15 mirongo ibiri uhere ku mirongo ibiri shuka mirongo ibiri na kabiri ndibaza haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye niwe yashurije abasinziriye kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu nk'uko Adamu yandukije bose gupfa niko muri Kristo bose bazohindurwa abazima ikadusimbiye ku 44 na 45 havuga ngo habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impwemo asangwa ari umubiri w'inyama hariho kandi n'uw'impwemo 45 kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo Adamu hanyuma yabaye impwemo itanga ubugingo uyu n'umurongo ukomeye cyane bitubwira neza yuko ugiye kuraba Adamu ico bisigura umuntu nibyo twako turavuga ko bisigura umuntu nico Adamu wa mbere mu gifaransa avango ngo il devint une âme vivante mane majambo yabaye ufise ubugingo bwo mu mushaha kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu agizwe n'impwemu afise umushaha mugabo aba mu mubiri umuntu n'impwemu rero Adamu amaze gucumura Adamu wa mbere yatakaje ubuzima bwo mu mpwemu aca umuntu afise ubuzima bwo mu mushaha umuntu ashaka gutanga ubuzima n'ubw'ibikoko bifise ubuzima bwo mu mushaha mane majambo ugiye muri Bibiliya uza gusanga ari ahantu bavuga ngo umuntu n'igikoko l'homme animal umuntu w'igikoko afite umuntu ataravuka bwa kabiri afise ubuzima bwo mu mushaha ni nk'ubw'igikoko kwiko kirifuza kiranezerwa kirashavura kiraryohe byose kirabikora n'umuntu ataravuka bwa kabiri umukompaye birivuga yuko ari umuntu w'igikoko ivy'imwemo ntavyumva hanyuma Adamu abantu bose yarabandukije ubuzima bupfuye nibyo Kristo yako aravugako abandukiza ubuzima bupfuye ngo bose barapfuye muri Adamu wa mbere ariko ngo muri Kristo bose ngo bazobaho biriga tubwira ngo Adamu hanyuma ntibavuze Adamu ngo wa kabiri le deuxième Adam bavuze Adamu hanyuma le dernier Adam bisiga ko nta wundi Adamu azoza muri majambo uwundi muntu wanyuma yazanye ubundi bwoko bw'abantu kuko Adamu wa mbere yazanye ubwoko bw'abantu bameze nk'ibikoko bameze nyene uko bishaka bapfuye ariko umuntu wa kabiri yazanye urundi ruvyaro ngo ntiyabaye umuntu afise ubugingo bwo mu mushaha yabaye un esprit qui donne la vie imhemo itanga ubugingo urumva bongeyemo akantu k'imhemo mane majambo umwe yavyaye abantu bo mu mubiri bafise kamere nk'izi dufise mu mubiri ariko Kristo ari wa Adamu hanyuma yazanye race nshasha ubwoko bw'abantu bushasha bimhemo cyo twari tubwira ngo nuko rero ngo kugira ko ratubwira ngo nkuko yapfuye bose barapfuye kugira rero Kristo ari wa Adamu hanyuma ashobore kuduha ubuzima kuko nje tume yavutse ashobore kuduha ubuzima yabanje kutwica yaratwishe nje tuba yabivuze Kristo muri kono ba 2:5 14 15 16 ngo nuko umwe yapfuye bose barapfuye gute Adamu wa mbere igihe akora icyaha bose barapfuye jewe nawe so twari turi abazungu abarusi y'abashinwa so bari mugabo kwera ari umuntu ari l'humanité la race humaine iva muri Adamu wa mbere bose même satareho bari ivyo yako yabari muri we barapfuye Kristo rero azari Adamu wo hanyuma aza afise ishusho ya Adamu wa mbere kuko hariho Adamu wo mwisi yapfuye hari hakeneye Adamu wo mwijuru afise ubuzima bw'Imana muri we amen afise ubwo buzima ishaje gukora rero yabanje kutwica yabanje gufata wa muntu wacu umwe ava muri Adamu kuko bose baramuvukanye abaroma 6:6 havuga ngo nukore ngo tumenye neza yuko umuntu wacu wa kera uwo yabamanywe na Kristo ku musaraba Kristo cyadufata jewe nawe so twari turyo n'igibanga ry'ubutumwa bwiza so twari turi abantu bose so bari ababaye abariho n'abazobaho bose aratujana ko twari muri we ni Adamu byumve aratujana ku musaraba bamutera imisumari ko aranira umusumari baramukubita mu mutwe ko barankubita bamwambika urugore rw'amaho bamwambura impuzu byose byamubahiyeko byambaye ko Kristo yatubwiye ngo ari umugororotsi afata ikibanza c'abanyabyaha kuko ni Adamu wanyuma gororotse aca mu kibanza c'abanyabyaha bari muri Adamu wa mbere acafata twedusha mu kibanza ciwe tumaze kumwizera nico gituma rero Adamu wanyuma ntiyazanywe gusa no kuvuka yazere no kugira ngo aduhe ubuzima bw'Imana abanje kutwica kugira ngo tubanze tuzuka nje tuba kuvuka bwa kabiri gukizwa ni kuzuka mu bapfuye
amen murakoze. hariho akantu nagira nongere ko gatoya. Iyi mirongo nashimiye ko tuyisoma mu 200 mu Barumi igice cya 5:12 duce dusimba no 17 gusa avuga ngo none rero ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icyaha niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. ufite iki kintu ntitugifate nabi iyo bavuga bose bakoze ibyaha shaka yuko tumenye yuko umuntu si umunyabyaha kubera yuko yakoze ibyaha ahubwo umuntu akora ibyaha kubera yuko ari umunyabyaha. rero hano bibiri ivuga ngo bose bakoze ibyaha si uko batangiye gukora ibyaha kugira ngo bitwe abanyabyaha ahubwo muri Adamu nk'ivyo mwene data Ange avuze niho twese tuvuka turi abanyabyaha. Mu yindi vugo Imana ibona yuko icyaha Adamu yakoze twaragikoze muri Adamu. rero ku bw'icyo cyaha rero bose bavuka bapfuye atamigenderanire atakunywana kuri hagati y'umuntu n'Imana. Nyemerera nsome uyu murongo wa 17 naho nyene wumve ngo kw'igicumuro cyumwe cyatumye urupfu rushirwa ku ngoma n'umwe. Urupfu rushirwa ku ngoma mu yindi vugo urupfu ruraganza uvuka wose avukana uru rupfu avuka apfuye. Havuga ngo abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushirwa ku ngoma mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. Ego murumva yuko muri Adamu twarapfuye ariko muri Yesu Kristo ubugingo burashizwe mu ngoma turi bazima. Ego aho ncamura ni kuba Yesu adukora ikomeye cyane avuze mu ntango yuko za kuvugana ku byerekeye cyose ari kudukorera. Ego mwavuze cyane ibyerekeye agakiza yaduhaye agakiza bizotahura gutagisa. munyemerere nsobanurira agakiza muri ubu buryo. Ijambo agakiza ni ijambo rifise ayandi majambo yakomokamo ushobora kuvuga gukizwa siko. Iyo tuvuze gukizwa ijambo rikomoka ku gakiza birumvikana yuko gukizwa na kaga runaka umuntu arimo ako kaga akaba uwo muntu akaba atashobora kugira icyo yo kwimarira kugira ngo akikuremo bigaca biba ngombwa yuko uwundi muntu atari we intervena canke atabara muri icyo gihe kugira ngo amukize ako kaga uwo muntu arimo. Aho niho twita gukizwa. Rero gukira nuko hari akaga runaka washoboye gukugwamo ako kaga nakahe. Nuko muri Adamu aho bibiri ivuga yuko twapfuye insobanuro y'urupfu ya mbere bibiri twereka no gutandukana. Urupfu rw'impemu nuko umuntu n'Imana batandukanijwe n'icyaha. Bibiri katwereka urupfu rw'umubiri rwaje nk'ingaruka yo gutandukana k'umuntu n'Imana wese w'ubugingo aho ubugingo bw'umuntu n'impemu yiwe bitandukana n'umubiri wiwe. Nivyo vya bindi tuvuga ngo umuntu ngo tugiye gushingura ikiziga ciwe kuko naka yamaze kwitaba iyamuremye. Urupfu rwa gatatu bibiri sobanura nurwo bibiri yita urupfu rwa kabiri. Bibiri kavuga ngo abatanditswe bose muri ico gitabo cy'ubugingo bazotabwa mu kiyaga cy'akumuriro nirwo rupfu rwa kabiri. Ivyo biri mu vyahishuro Yohana igice ca 20:14 n'uwa 15. Rero akaga bibiri iri kwiratwereka yuko urupfu rw'ibihe bidashira niko kaga umuntu wese avutse mu isi avukiramo. Sasa iyo turiko turavuga gukizwa no gukizwa ko kaga cyangwa gakiza no gukira ako kaga aho umuntu azotakara ibihe bidashira aho azobabazwa ibihe bidashira atandukanye n'Imana yo yamuremye ari mu mubabaro udafise uko wosobanura. Rero Yesu ni umukiza kandi yaje kudukiza kuko niwe yashoboye kwintervena. Bibiri ivuga ngo we nta cyaha yigeze gukora ariko yemera gufata ikibanza cy'abanyavyaha kugira ngo abanyavyaha bitwa abagororotsi. Mu Bikorinto bakabiri igice cya 5:21 birivuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo abanyavyaha bahindurwe ukugororoka kw'Imana. Sasa uko kuntu yashoboye gukaba uko kuntu yashoboye guhindura ibintu agafata ikibanza cyacu to tugafata ikibanza ciwe nivyo twita yuko twakize. Yaradukijije ako kaga twari turimo. Ni gute rero dukira ako kaga? Namaze kuvuga yuko ako kaga ari urwo rupfu rwa kabiri ariko twita urupfu rw'ibihe bidashira. Iki kintu tucyumve neza, urupfu rw'ibihe bidashira.
nuhe muti ushobora gukiza umuntu urupfu rw'ibihe bidashira. Yesu yazanye uwo muti. Yesu niwe yazanye uwo muti. Uwo muti rero ndamwongereje ko nanje Yesu niwe muti. Niwe muti. System kuko ahumva urupfu rw'ibihe bidashira igishobora gukiza umuntu urupfu rw'ibihe bidashira nk'akaga nk'indwara ni ubugingo budashira. Ubugingo budashira nico kinyuranye no urupfu rw'ibihe bidashira. Mu yindi vugo umuti ukiza umuntu urupfu rw'ibihe bidashira n'ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana umurongo abantu benshi bashobora kuba bazi uvuga muri Yohana 3:16 ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ntazapfe ibihe bidashira, ariko waronka ubugingo budashira. Bibiliya ikavuga mu Baroma 6:23 ngo ingero y'icyaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira atahandi bubonekera, atari mu bikorwa byiza, atari mu gutanga amashikano yawe cyangwa ibigira 10 byawe, atari mu gusenga cyane, mu kwisonzesha, mu gusoma ijambo ry'Imana no mu kindi kintu cyose abantu bibaza yuko ari byo byotuma Imana ibanezererwa. Bibiliya ivuga ngo ubwo bugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu gusa. Nta kindi kintu cyongerwako. Ubugingo budashira bungana na Kristo, atakindi kintu nongeyeko, atakindi kintu nibaza yuko ntashize ko gishobora gutuma bigabanuka. Ubugingo budashira buranengesereye ni Kristo Yesu ubonekamo gusa. Ange ndubise ko twese neza bijyanye yuko Yesu yaje hano ku isi nk'umuti aje ukiza abantu bakora mu kaga k'urupfu abashira mu bugingo budashira. Abari ko barakurikirana inombonesha kure aho bari hose bari ko numva ko Yesu yaje ku isi nk'umuti kusanga yaje kubaho ubugingo budashira, yaje nk'agakiza kuri bo. None Ange Michel ni kihe gicapo abari ko barahimbaza uno munsi wumva bo twara? Urakoze cyane. Ikibazo ico kisegezo kivuga ko yuko abantu bashaka Père Noël cyane gusumba Yesu. Je nibaza yuko ikintu gikomeye cyane n'ibitego turavuga ni kumenya ko Yesu ntiyaje gusa kugira ngo aze, ntiyaje kugira ngo turye ngo tunywe. No munsi ndazi ko abantu benshi kwadukurikira aho bari hose ku isi, benshi mu mitwe yiwabo bafise abazoja kurya no kunywa. Benshi ko uzorabe mu 12 hageze iminsi yo kudepansa cyane, abantu bafata amadeni kugira baronke ivyo barya, baronke ivyo banywa. Ego byo si bibi, biraryoshe ko tubana na bene data n'inshuti n'abagenzi bacu, ni byiza. Mugabe inyuma yabyo no gutahura ko Yesu yaje. Yesu ntiyavutse kugira gusa avuke, nivyo kisaka tubyaje kudukiza. Yaje kudukiza urupfu rw'ibihe bidashira, urubanza rw'ibihe bidashira. Ica kabiri yatukije n'ivyaha, yatubari ivyaha. Kuko abantu benshi bazi yuko Yesu yabakijije ivyaha, ntibazi ico yabakijije. Baza abantu benshi Yesu yakoze iki, yabukijije iki, bazi ko yabakijije ivyaha. Mugabo ico Kristo yinje hanu ibwina ukuri kujambo ry'Imana. Yesu nyaje kudukiza ivyaha gusa, yaje no kudukiza urubanza rwe bidashira. Urubanza rakundana ngo turindira urubanza rw'ibihe, ari urubanza turindiriye. Urubanza ruvuga mu buryo bwinshi. Urubanza bwa mbere hari urubanza rw'abatizera, niko Kristo yakwatubwira. Abatizera Yesu waruzi ko abantu batazoja mu muriro kubera ivyaha bakoze canke batakoze. Nisizano rishasha ntibazoja mu muriro ngo neko rabishe basambanye baborewe, bazoja mu muriro ko abatizeye. Nongeye ko kantu ufate ako kantu, abantu ntibazoja mu muriro kubera yuko bakoze ivyaha, abantu bazoja mu muriro kuko batemeye imbabazi bahawe muri Kristo Yesu. Afete ntibazoja mu muriro kubera batabakoze ivyaha byinshi canke biki. Ikibazo kihari kwizera Kristo nk'umwami wawe, nk'ubuzima bwa afete. Turavye Kristo ntiyatubere umwami gusa, ntiyatubereye n'umukiza gusa, yatubereye byose. Iyi notre vie niwe buzima. Yesu yaraje avutse kugira ngo atwihe. Yavuze ikintu cyo gutandukana, yaje kudusubiza hamwe n'Imana, kuko n'Imana yaje kudusubiza hamwe nawe ubwiwe. Ivyo navyo byavuye kuri we. Nje tubajije ati none gukizwa ku buntu niki? Gukizwa ku buntu ko twizera Yesu ni ingabire, si ikintu nakoreye, ntaco no kura ko ntaco no kongera ko mvye yakatubwira. Nta na kimwe nshobora kongerako. Imana yonyene yaraje avyikorera, kandi niyibandanye ibikora no munsi. Kuko Bibiliya tubwira ngo watanguje kubaciza muri mwebwe, Filipi 1:6 ngo numwizigwa nazo nagisozera gushika kukuza kwa Yesu Kristo. Bari majambo ni Imana yakoze, ni Imana ikora, ni Imana izokwama ikora. Kugira icubara kibicayo ntagire wirata, ngo wirata irata Imana. Urumva mu buryo majambo magufinya ntahenze kurandira, nuko Kristo Yesu yaramaze kuza, yaduha ubuzima. Reka ducelebre Kristo, reka dushime Kristo, reka tubone ishusho yiwe, ntitujye no tunywe ngo tuje mu bindi, ahubwo tubone ko yaje kuduha ubuzima. No munsi y'amashengero menshi ugiye kuraba
ku wa kane badandaza bariko barigisha ko Yesu yavutse ku wa 25 12 abariko baranyumviriza nagenda babwira abarongoza amashengero ntimuze mwigishe ko Yesu yavutse 25 ahubwo muze mwigishe gituma yavutse niyo ntumbero nyamukuru yavutse ugira iki adusubiza hamwe n'Imana aduha ubuzima bw'Imana tugendana ubuzima bushasha bw'intsinzi bwo muri Kristo Yesu yuko avuga bamwakira kumwakira si ibintu birebire ugumva ijambo ry'Imana yumva ni wumva kuko kwizera kuva mu kumva urabwiga ubutumwa bwiza ukumva ko Yesu yapfuye ku bwawe kuri umunyabyaha kandi ko atarubanza ikindi kintu nongereko warunzi yuko Imana idacira isi urubanza Imana ishise urubanza ko Yesu urubanza yamaze kugwishirako urubanza ruducirwa ni rumwe kutizera nje tuma tuvuze gucibwa imanza ngarutse kwica kibazo bambaza hari urubanza rw'abatizera abizira muri Kristo ico bita le jugement des saints gucibwa imanza kwabera nabo bazotanga raporo y'ingene babaye ubuzima bwabo ngaha kwisi iki ni kintu baza ko mu ishengero rya Kristo tutavuga ko cyane kuko abakizwa usanga bibereyeho ko bishakiye mugabo umwe wese yagiye muri Kristo hari ibikorwa byiza ateguriye kera ngo agenderemo abanyefeso 2:10 muri Kristo Yesu rero tuteza kwigisha abantu bashikana ahantu bamenya ico bari kandi si ibintu bari nakunda biri muri bo hanyuma bazoshigura urubanza atari byo batabwe mu muriro kuko umuriro twaramaze kuwuvamo twashitse mu buzima ngo aba muri Kristo nta rubanza ruzobatsinda ariko bitubwira kubera Kristo yaramaze kuza ngo dusubize hamwe n'Imana niwe buzima bwacu niwe waho ubuzima bw'Imana muri twebwe urumva bari muri Kristo nta rubanza rubahari ico niyo ni message ikomeye cyane rero kumwizera urizera ubiciye mu kumva na ukatura ni wimva mu mutima kuko umuntu yaturisha akanwa akaronka gakiza kandi akizira mu mutima akaronka kugororoka kise yagaciye ko kare umuntu akijijwe acaronka ubugororotsi umuntu yakira gakiza mu yandi majambo yizeye Yesu kuko uba wakiriye n'ubugororotsi rero kwizera umuntu birashoboka mu kanya gatonya kandi atwenje twakoze akantu no kongera ko nako mu kumwakira uburyo bwo kumwizera ni iki fete umuntu wese bavuga ngo ushaka gukira indwara agira gute arayirata iyo umuntu azi yuko ari mu kaga aca avuga ati ndakwinginze mfasha ntavuga ndakwinginze mfasha kubwo kuvuga nuko azi yuko situation arimo ataco yoyimarirako ariko kandi Imana yo yamaze gukora vyose bishobora gukura umuntu muri ako kaga nivuga ati niwaza no kuboko kwawe ndaza kugukiza sasa ufete Imana bati ukuboko uzana kugira ngo wakire ako gakiza nguhaye ico gikorwa nakoze kugira ngo wewe uve muri situation urimo muri ako kagurimo nuko umenye yuko Yesu yapfuye kubgawe kugira ngo wewe ubeho kubgiwe windi vugo wowe ufatu uronka ubugingo mu gishingo cy'ugo rupfu ruri muri wewe we yamaze gupfa niho mwene data avuze ati izera donc ukuboko twakirisha ivy'Imana yaduhaye ukwizera murakoze cyane Chris dusa n'abari kwarangiza kino kiganiro ndumva hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi bakabagarara ko umugana n'inkeneye ko kuri umunsi dasanzwe aho twibuka aho mukiza yazanye agakiza ku isi yari gukora ibintu bikomeye cyane nashaka kubaza Ange Michel mbega Yesu kuvyerekeye ibyagezwe ntaco yakoze ikibazo kinini cyane ikibazo kinini gose Yesu vyakoze yadukiye ko muvumo w'ivyagezwe icyo ni ikintu ca mbere abagalatiya 3:10-13 hatubwira ngo abishimira ibikorwa by'ivyagezwe bose bari ku muvumo kuko ngo handitswe ngo azabavumwe udashishikara ibikorwa byose yense mu kino gitabo cy'ivyagezwe aho gusubira mu byagezwe usanga bariko barayivugako hama natubwira ngo Kristo Yesu yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe kubandi majambo ivyagezwe si bibi niko na bibiri tubwira mu Roma 12 ubyageze ni vyiza ni vyera kandi biratunganye kuko byatanzwe n'ubutunganye Imana iragororotse mugabo byari bifise igikorwa yigo cyari bifise ubwa mbere kwari kwereka umuntu ikibazo afise c'icaha cyari cyo kibazo kuko icagezwe kitahari ntushobora kumenya icaha icarico na Paul avuga mu Roma igice c'indwi rero cerekana umuntu icaha intege nke ziba zimenye ica kabiri abone ko adashoboye gutunganira Imana ngo ayihimbare bivanye n'ivyakorwa byose yatubwiye gusenga gutanga ibigira 10 ibyo byose barabikora mugani byabashikana kunezereza Imana nico gituma Imana ashishiraho gutanga ibimazi igihe babirenze kugira basi Imana itwikira ibyaha byabo nisano rya kera umva hari igitutu c'ubuntu hariya hama ico gatatu ivyagezwe byakora byatwereka umukiza niko abagalatiya 3:24 havuga ngo yari umurezi akaba n'umwigisha aturera akadushikiriza ukwizera ugiye kuraba ukwizera bakwekana ngo ni Yesu ngo ni umuntu kwizera fuwa ngo ni umuntu
ati tumaze kuronka Kristo ntidugikeneye ibyagezwe tugikeneye umurezi hamugiye mu bikorino wa 2:3 umurongo wa 6 tushika umurongo w'9 ugiye kuronga n'umurongo ukomeye cyane bavuga yuko ngo ibyagezwe byandikishije inyuguti ku mabuye bikorogoshowe ibiga Imana yandikise n'urutoki rwa bya 10 kuko benshi nivyo bahagara ko ngo Yesu ntiyabikuyeho bya 10 yavyanditse ku mabuye Imana Paul abyita ngo ni igikorwa cyo gutsindwa ngo n'urupfu le mystère de la mort et de la condamnation birakindi vugisha ngo ijambo ry'ubugabuzi magaje nkoresha ibango canke igikorwa ikirundi cyumvikana ni igikorwa c'urupfu hamwe no gutsindwa n'urubanza la condamnation et la mort bisigurike bijya byageze 10 ubikurikije warabaho utabikurikije warapfa nje tuma umuntu bashaka kumica akoze icakanaka hama Kristo amaze kuza tubwiye ngo no munsi ngo Yesu yaducunguye ntukanza ngo nico gikorwa naye babwizwa 10 kugira ngo dukoreshwe mu buryo bw'ubushasha bwa mwemo haleluya rero Imana ari nikituboheye ku mabwizwa 10 ikindaze ko kuri bamwe gishaka umumengo kiraremereye ati aje gukora ibyagezwe by'Imana ibyagezwe sinabikuyeho siniko nabikora nabira ntibikuraho ahubwo Imana yaduhaye ibyagezwe 10 yaduhaye mwemo muri mwemo rero zo gusanga Imana irakujana ku birengeye amabwirizwa kuko abafarisayo bari yagize amajana 613 niko yangana kuko hari amabwirizwa atandukanye mugabo Imana ishifata bivuga isezerano muri Ezekiel no muri Yeremiya Ezekiel 37 na Yeremiya 31 mirongo kumbuja kwasoma za kwasoma bacha bavuga ngo ngira isezerano ngira nkore ngo ngirane n'umuryango wa Isirayeli ngo n'umuryango wa Yuda urumva umuryango wa Yuda ngo ntagiranye n'abasekuruza abarewe imana majana ngo ngizofata ibyagezwe byanje ndabyandike imitima yabo ukandi ngo nzobafata ukuboko ndabagendenesherezemo kandi bazoshaka kubyubaha mari majambo no munsi gikorwa cyo kubaha Imana ntigihagaze cyane ku ngufu z'umwana w'umuntu gihagaze kuri mwe mari muri we habe mwe makurongora ukumva ibyakora gukoresha rero Yesu yaje kudukura ko ibyagezwe kandi ibyagezwe nagira mvuga byinshi ku byagezwe kandi ibyagezwe waruzi yuko ibyagezwe bitahawe twebwe abanyamahanga la loi n'est pas pour les étrangers si byatwebwe abanyamahanga no gusigura iki abanyamahanga n'abantu bose badakomoka muri Abrahamu mu mubiri n'abantu atari abanyisirayeli Imana igitanga ibyagezwe yabahaye igihugu ihanga rimwe rya Isirayeli mani majambo je ndagita ibwizwa shingiro ni constitution nje tuba bitubwira ngo ibyagezwe byazanywe na Mose ahandi Yesu muri Matayo 23 mengo akabwira Abafarisayo ngo bicaye ku ntebe ya Mose umva bane baje bicaye ku ntebe y'amategeko ya Mose hama shaba ngo Yesu ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo umva Yesu ntiyazanye amategeko kuko Mose yazanye amategeko biriye tubwira mu Baheburayo ngo Mose yakoze nk'umuja mu nzu y'Imana bane baje mu ntaka aba Mose y'ibyagezwe abaho nk'umuja mu nzu y'Imana wari ku wowe Kristo Yesu yabaye nk'umwana mu nzu kwasi yabaye nk'amura gukicanga cy'ibintu kinini ibyagezwe si by'abanyamahanga ibyagezwe ni iby'abanyisirayeli je tuba bitubwiye dusomeye Kristo muri Luka 2:11 mengo havanga gakiza nakabanyisirayeli yego agakiza mani majambo bwa mbere kazanye abanyisirayeli cyo tumese yabwira abantu gusinazanye mukato tubwa abanyamahanga kwara kugira abanyisirayeli bwa mbere Yesu abakure munsi y'ubuja bw'ibyagezwe hama abanyamahanga nabo bazabwiye Kristo atabanzwe n'ivyagezwe rero tumishengero ry'uno munsi turagira ikibazo tuko turigisha abantu tubigisha ivyagezwe kwa kudatahura yuko ivyagezwe utahawe ishengero ivyagezwe n'ivyahawe ishengero ko mishengero hari abantu batatu mishengero abanyisirayeli hakabamwo n'abanyamahanga abo babiri baze gufata nshafanwa mu wa gatatu yitwa umuntu mushasha muri Kristo ari ryo shengero ishengero n'ivyahawe ivyagezwe Paul ariko aravuga ubutumwa bwiza na ba Petero bashira ubutumwa bwiza abanyamahanga butavanze n'ivyagezwe ariko abayuda bakavuga ati mu byakozwe n'umwaka 15 bakavuga ati Yesu wenyene ntiyikwije uno munsi hano akivuga ko wowe ngo ngo nifo kudiriwa hari bambwiye uko wowe ngo nukudiriwa ngo uvange ngo najibaye nyinshi ngo irababaza kwisose ngo pfaka n'utwagezwe duke ngo abantu ba discipline bazi ko discipline ndagaze ku byagezwe discipline ni mwe muhera muri Yesu ndumva igicapo bugira nico mwatanze bavuga ati burya ni Kristo inyishu ubuzima bwanyu yo buzima bwanyu niwe nyishu Imana yahaye isi nashaka kwibutsa bose ko tukana kibwe cuno munsi yuko bujyanye Ange Michel na Christian bavuze ngo Kristo niwe nyishu imiryango Kristo niwe nyishu igihugu umuntu wese ari muri Kristo Yesu abandi cyane mu gishasha aba yakibuzima bw'Imana none ga Ange Michel tubashimiye cyane
nukuri ndashimye namwe ko mwashoboye kudutera iteka ryo kuza usanga ibyo dutinya tuzi ego n'ubwoko bw'Imana n'ikindi gihe twaba tumenye neza ko muzotwitaba asha nawe mwira kuva ejo nzokwamaza iminsi yose murakoze cyane nega Christian nawe imbere yuko ndagusezera hari abantu bavuga ati nibyo mwatubwiye bya Yesu none turakeneye kumwakira Yesu ubufasha ariko adukurikirana bwa mwakira Yesu egome cyane wowe wamaze kumva aya majambo turiko turasangira namwe kuri uno munsi ikintu kimwe tukubwira nuko urupfu ruri mu bantu bose bavyawe n'umugore kuko bose bandujwe urwo rupfu n'umwansi Satani ariko kandi hariho ingabire yatanzwe y'ubugingo budashira atahandi ibonekera atari muri Kristo Yesu iyo ngabire ni Imana yayitanze ingabire iyo itanzwe umuntu afise uburenganzira bwo kuyakira cyangwa bwo kwanga kuyakira ariko rero iyo uyakiriye ni wowe uba wigiriye neza kuko Imana yayitanze kuko izi yuko ariyo yonyine ishobora kugukura mu kaga urimo unyemereye ndashaka kugufasha tugasengera hamwe iri sengesho wowe uri kuranyumva urashaka kuvuga uti data ndagushimiye kuko wankunze urukundo ruhebuje igihe watanga umwana wawe Yesu Kristo wamutanze kugira ngo abe inyishu y'ikibazo cy'abari mu isi nanje ndimo kubw'ivyo ndamwakiriye mu kumuha ubugingo bwanjye kuko nzi neza yuko yapfuye kugira ngo jewe umunyavyaha shobore kuronka ubugingo budashira ndagushimiye Mana kubw'ubwo rukundo no kubw'igikorwa cya Yesu ku musaraba mu izina rya Yesu amen umwami Yesu aguhezagire Christian nawe urakoze cyane ko nabashije kuza muri kino kiganiro niteka mane yego n'ikindi gihe ndibaza kumuzoza cyane mwakoze cyane ku mutima w'Imana duha kuvyerekeye Noel Yesu cyari cyo nukuza kwiwe mwese mwakomeza dukurikirana turabashimiye cyane hari byinshi mwakwiye muri kino kiganiro cuno munsi aho se turavuga kuvyerekeye Noel hirya no hino bariko barahimbaza Noel ariko twumvise Noel isiguro yayo aho yavuye twumvise byinshi kuvyerekeye Noel mwumvise ko Yesu yaje ari Imana ari umwana w'Imana yaje kubaha ubugingo budashira yaje kubaha agakiza ku buntu rero aho muri hose mu muryango iwanyu mwaraye mugubwa neza Imana yabagiriye neza mugihe ibihe byiza